mama karamuka reka kunama kareka kumwirukanganisha cyane urakaze duhira duhishije dufite turi kumwe n'umuhinga asanzwe abimenyereye biramushobora gutahura gusumba. Iyo banyita Yuda nkaba nyoboye ikigo cyitwa Hoki, ikigo gikora iby'ubuhinga bwa none, gikora amasite interinete, ama-application mobile, kigakora iby'amanongo domaine n'ubudandaza engagement. Turanatanga n'ubumenyi byerekeye iby'ubuhinga bwa none mu bya design, mu bya programmation. Nashaka kubabaza mwebwe ngaha murakoresha urubuga Facebook? Yego turarukora. Hama mufise bwa buhinga bw'itumanaho amakuru byoroshe yitwa WhatsApp murakoresha neza? Yego turabukoresha. Kino barisa uvuga ko mwese murasa amatelefoni yitwa kagezweho y'ama smartphone numva ibintu byiza cyane. Rero nk'inkuru shasha mutari muzi nuko ko ubuhinga bwa none murazi kubukoresha. Ntusubire kuvuga ko atabumenyi bwinshi mufise, mushobora kubika audio kuri WhatsApp, mukandika ibintu, mukamubwira video, mukamubwira agafoto, haya murabizi. Ubwo buhinga nyine musanzwe mukoresha, mushobora kubukoresha kugira ngo muteze imbere koperative yawe. Ati gute? Urabona ngaha mushonera abamama, mushonera abapapa, mushonera abana, mushonera aba jeune fille, mugashonera n'ibisore. Rero ubwo buhinga bwa none two ndababwira iyo Facebook ni WhatsApp yashobora kubafasha kugira ngo ibyo mukora ngaha abo bantu bose babimenye. Kubw'icyo ni mutangure gufata amafoto muje gushona modeli y'umupapa, y'umumama, y'umwana, imufata ifoto, imufata isanamu na telefone zanyu, hama mushire kuri statut kuri WhatsApp, nayishire kuri Facebook, mushire ku ifoto mukivuga ati muri atelier de couture dushikirane turazi gushona, timurabe twashonye karibu namwe turashonera abapapa, turashonera abamama, turashonera abana, imisore n'inkumi. Abantu bose wa mugenzi wanyu kuri Facebook azoca abona ko muzi gushona, abone naho mukorera. Yanjye yanyu irabasitatiza kuri WhatsApp, azoca abonaho mukorera, abone niko muzi no gushona. Mukibagiye gufata ayo mafoto muyarubike mu magroupe murimo, groupe ya famille, groupe yo kurushengero, groupe y'abagenzi, abo mwiganye, abo mukorana muri koperative, mwese ni murubike mu magroupe murimo ayo mafoto muba mwafashe. Ikindi kintu gihambaye, abagenzi muba mwashoneye muwasaba amafoto. Ayo mafoto yabo ni muyashire kuri statut. Abantu 40 bashize kuri statut. Tuba tumenye yuko hafi abantu 100 baraye babonye modele mako. Mu bibiri kuri Facebook ezanya ati hari uko yateye dushikirane turazi gushona neza. Gutyo muza mukoreshe bwa buhinga bwa none dusanzwe dufise kugira ngo mwiteze imbere, kugira ngo muronke abakiriya benshi, munashonera abantu benshi, gutyo muronke amafaranga benshi. ubu dushambira nka page yacu ya Facebook genda gute? Bon, page Facebook si ikintu kigoye, hamwe kungure ubumenyi bwoba butabemerera je munda nkabafasha. Ni ikintu cy'iminota 10 mweba krera abereka n'ingene muza murashira kibintu, hama mukashamisa kuzitunganiriza byose neza. Yego nibaza ko atakibazo giteye. Fatiye kuri wowe nyene ora kabishira kuri page yawe. Jewe ndabibonye ndashobora kubikora bisanzwe, ariko ndemerewe kubipostinga. Ego cyane. Ubona ko ibyo dukora nteze imbere wewe canke bon, twebwe ibyo dukora nturabambere babikoze ku isi. Haro n'ayandi masosiyete akora nk'ibyo twe dukora. Rero ntibibuza yuko twebwe ibyo twakoreye umukiriya naho kanaka yakoze ibisa n'ibyo tutabipostinga. Turabipostinga kandi ntatwitwarira ko twese turafite uburenganzira bwo gukoresha ibintu biri ku isi kugira ngo dusirebe abakiriya. Biri ku isi hariyo amatekinoloji, hariyo amamodele, hariyo ibyo bitenge, hari ibyo bicapo, twe dushaka kubyifashisha kugira ngo umukiriya tumuserebe atakibazo. Nanje ndafise ikibazo ufise gome mwatugendeye kutumenyesha ibijanye no kugira ngo dutere imbere mu bijanye no gutumatumanako mu bumenyi bwa none muzogaruka ryari kugira ngo turushirizeho kumenyana rwose no kumenya byinshi? Muzogaruka ryari? Ico kibazo ufise kugira ngo twakundane.
abantu iyo muko murayaga amafaranga murumvikana rero kuba twabahujwe no kurondera akanoti bateze gukundana niyo mpamvu ni byiza ko abantu bahurira hamwe bayaga amafaranga bijya bindi bibazo duhura nabyo muri quartier dupfa ibintu bitakijanye n'ibisubiye abantu baca bakundana ko bacasigara bakorera hamwe ndabibutsa yuko turi mu kwezi kw'abakenyezi nibaza ko ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha mwumvise byinshi kumbure n'abandi batari nko mu Kamenge cyangwa bafite n'utundi tuntu bakora bumvise ingene bashobora gukoresha ubuhinga bwa none kugira biteze imbere mu byo baba basanzwe bakora. Rero murakoze cyane mubandaye mukurikirana ikiganiro ni inkingi.